baho reka abandi babeho. Umugwayi wa Sida n'umuntu nk'abandi. Igavyo ndiko ndatangara ati harahiye abantu b'Imana. Yebarize. Sibyo. Mana n'umuhungu wa mbere kwisi urumva canke muri Burundi bwacu mbonye agiye ku marezo sociaux atangaza ko agwaye mugera. Dusavye tuje en couple wabukoze. Turakunda cyo tugakunda ariko abo dukunda sibo badukunda kandi abadukunda sibo dukunda. STV Every Story Matters. Muraho mumeze neza. Ninzi yuko mumeze neza cyane nkuko mubibona nanje mbameze neza gose nta musi numwe nzi imbere yanyu ntameze neza. Ndabishimira Imana rero kandi ndabwiye yuko kandi ndabakunda cyane. Yes. Ari musi mfise map n'umusore ngaha umusore yatswe kwiya ku buzima. Ni sawa. Safi. Mfashaka kukubaza aho ibintu byawe bigeze ntaranakubaza n'ibintu byinshi ubumerewe gute? Uravurugana sana. Mvurugana gute? Uravurugana sana kirasa. Gute? Nukumva miyano kumvuruga sasa bitaisha wapi? Nje mbashaka amakuru yawe tu mbashaka kumenya ubunye ko wiyakiriye ukamenya yuko kugendana umugera wa Sida ari ibintu bisanzwe kandi utari wa mbere kandi utari n'uwa nyuma niyo mpamvu. Baho reka abandi babeho. Umugwayi wa Sida n'umuntu nk'abandi. Umva ndirimbo urayizi? Yes. Ndirimba kandi twumva. Baho reka abandi babeho. Umugwayi wa Sida n'umuntu nk'abandi. None ryo mukobwa rero kandi n'umwana mutashara bazijya taye kwanza. Oya ivyo nimvyo wawe. Mabwa natwe turabasazi kuvuga umuntu ariko araturakwere nk'ubusubusa. Kawaida urazi ko namaze kwipfira ubu izo mundi nazo nkirimo. Ubunye nawe ubu n'umukobwa ni wodemara. Nawe ubwawe mbona ari bo mugabo kuba no kubwira ibyishibire biretse nk'uvyemera. Tumuhamagare basi turamuvuru. Kenewe turafise. Oya mani reka tubone n'umwana mwiza nk'ugiye abaye interetse yahagaze. Je ndahuze n'impamvu ariko araturaba ndamuhamagara. Ni wewe tubanda. Je nta muntu umwe nigira nirengagiza mu buzima. Sister. Ni bon. Ngo hano gato ndakwiramukirize mukobwa mwiza w'amataye meza. Umeze neza? Yego ndaho. Ko waturavye umwanya muremure none uyu uramuzi? Canke je uranzi? Je nabonye wahagaze uratura umwanya muremure nacengera amatsiko nanje yo kukuvugisha. En fait ndatangaye. Cyambere kwa naravye sana. En fait nayiko ndaba uyu mutipe. Uramuzi? Yego. Umuzi? Sindi nimba yo bandi je sais pas gusa je ndamuzi. Humvise umuzi. Oya kwanza akazina kawe kwanza je banyita Jinela nawe bakwita gute? Shamila nitwa Shamila. Shamila Jinela birahakwa no gusa. So uyu mutipe umuzi? Kunda kubakurikirana mwebwe ibiganiro byanyu. Wow, ndaronse n'umufanzi. Yo, c'est la première fois moye n'umufana wanje ndiko ndakora. Wow. Shamila n'umufana wanje. Okay. Hama hari ikiganiro nigeze kubona mwamukoresheje avuga yuko agwaye mugera. Agwaye Sida kandi yahatswe kwiyahura. Niyo mpamvu gitumye ndamuraba sana afite nacanganyikiwe didugeti uri wa mutipe mbonye kweri. Wari umaze kumubona mu kiganiro? Kubera ndakunda kubakurikirana urumva niho namuboneye gusa rero byarantunguye ibintu nabonye numvise. Umubona gute kwanza ubona wamuha yuko agendana umugera wa Sida ubiravye hanze? En fait siribaze digavyo ndiko ndatangara ati harahiye abantu b'Imana. Yebarize. Dikiranye ikiganiro ciwe avuga yuko agwaye mugera atinya abakobwa juste yatswe no kuja kwiyahura. Yahatswe canke bon sinzi ko en fait yaragiye kwiyahura kubera umugera wiwe.
none najere biko birantungura avuga ati niwe mbonye uwo mutipe cyane n'uyu nyene yamba kijya kigana maze igihe kininiya nifuza kumuronka kugira tuyage je parce que nshaka kumwibariza kwanza ndakubaze warurenganye warugiye mu biki ese naringiye gusoma ngiye gusoma gusa nta bindi ca mbona tihweza tu umuntu ndamuzi sinzi kubonye ko twudara muri telefone niho nciye ndaba ifoto tuvuga niwe mani shimwe ndamugoyeko mubwire rero ico wamuronderera ashoboho ngo badapfuye barabonana ngaha aho dusanze mubwire rero ndagusabye kandi ndaryohewe no kukumenya jewe vraiment icambere pole sana vraiment ntubaye uwa mbere kandi ntubaye uwa nyuma oya vraiment ntubaye uwa mbere canke uwa nyuma urwaye umugera oya amfete ikintu byarambabaje cyane numvise mbonye wagiye ku marezo sociaux uri kurababwira yuko atamukobwa ukeneye kubabaza vraiment byaranyeretse yuko mana sinzi mana n'umuhungu wa mbere ku isi urumva cyangwa muri Burundi bwacu mbonye agiye ku marezo sociaux atangaza ko agwaye umugera nta handi twari bwabibone tuja no kwiyahura abandi barabinyegeza uhora ubona ko abandi bahungu babinyegeza shabatawe kwandukije wowe ngo sije nawiteye bagaca bagenda kwandukiza abandi kwandukije boronka amahoro ahubwo umuhungu yarantunguye niyo mpamvu ntangaye nkabashitse no ngaho kugira ndamurabe oya mumubwire rero akajambo kugira tuge show bantu b'Imana n'ibintu tuba twa ya tuge show muri bange ndasabye ahubwo sanze nyene muko murakora ikiganiro ko ngire ko ndabimubaza none ndakwibarize ne vuga kari ku mutima kazinduka ngo jewe ona kijya kiganiro wakoze amfete byarantunguye nyene imera kimwegere akubwire rega ashava guti journaliste ndakwiyamye mwegera kumve neza kumve hafi na hafi amfete byarantunguye nyene ntabwo ndi muganga mugabo ndashobora kukumviriza egera hano ushobore kuganira nubwo ntari dogiteri ngo ndakumva mwegere egera umwana egera ntumutinye ntari rya mbere mubonanye okay hama bwa umengo haradehera ndashobora gucamwo egera gatoyi oya ntumusome gusegera kabya nawe oya ndamushikiriya ni sawa c'est bon ubu ni sawa okay hama kari ku mutima sister nukurukumana nutumara manza abakobwa urabizi ya ni juste oya ukuntu waturavye vraiment byaboneka yuko wabaye intéressé rega je naguma mpindukira ndakura cyo mu rumonga canke hehe en fait je nagushimye vraiment bivanye ni nyifato yawe juste byangaragarije ko umuhungu mwiza ngo bakeya kwanza nta nabahari numwe kwijana ni kwanza mbonye urakunzwe abandi barabakunda so ama sister merci sana kuba wowe udukurikirana ugakurikirana Ice TV Imana iguhezagire cyane uzotera imbere so navuga yuko icambere Imana ibanze guhimigisha kwanza inya situmye njangaha ni TV yawe situmye njangaha nje ngakubera wewe nubundi yakubonye arenganya amuvuga tujya muntu ndamunzi reka negere hage ndamurabe neza ko ari we arahiye okay mu buzima umuntu agenda ntugare nawe wanje sivyo ziwanje mwana ureze umukobwa kugira yazi imbere ya kamera avuga ibintu nkibi kashare wait for me sindaheza novuga yuko icambere namahigwe masa kuba nahura n'umuntu ashobora kudukurikirana kandi akunda ivyacu agakunda nuko turi muri bwa buto bwacu na bwa bwayi bwacu mukagerageza kutwereka urukundo novuga respect to you kubera uri umuntu muzima biboneka gake kuri muri beshi bwa ntumutera ipoto oya nawe no uriko nanshira oya ntumutera ipoto no kuri Imana
umuntu ari rya mbere ubonye upfa umubwira ati nanje nagushimye bazi kubwiye none ko yanshimye sivyo ko ntahejeje kuvugaga abantu b'Imana ko akunda kuba naragaragaje ikindi ku mutima sister nako gusa nukuri Imana fete uyu mutipe nkuko nabibabwiye arantunguye cyane ashobora kuba yarihebye azi ko atamukobwa n'umwe ashobora kumukurikira cyangwa ashobora kumukunda kubera ingwara arwaye ariko suko biri vraiment en fait jewe narigeze kugira sister ndabizi ko bigoye kubwira umuntu ko umukunda ariko umukobwa ariko akakubwira ko akukunda ntavyo ushobora gusoma mu maso murabe mu maso bazi ntavyo ubona yuko yagukunze bazi ndira bashimetse en fait jewe kubwanje ngizogira ikiganiro byo kiraba kuri Bujahid ngizogira ikiganiro en fait narahemukiwe twari dukundanye n'umutipe gusa yarampemukiye yo pole sana mwiza niyo mpamvu mw'imisi rero nta bintu by'urukundo je narindimo nari nabyihojeje kwanza kubera nyene abahungu bo baragoye ariko ca ntangazwa kubera ndakunda gukurikirana nyene ku ma YouTube ama TV amwe urumva niko rero kuca nsanga kuyo nahora nkurikiranaho casanga wewe ikiganiro ciwawe canumva ingorane ufise biki nibiki camvuga ati uyu mutipe compa ntahura nawe Imana irabikoze we muhuye mutari mwana biteguye urabibona ndabona ko kamweme karakumviriza umukobwa arawukunda kandi murabe mu maso ucubibona merci sana uko niko bishu basha uriko uranshiramo sana unashobora niyaje ni kuvuga yavuga banzureke ni kuvuga ko ibintu bimeze turakunda cyo tugakunda ariko abo dukunda so badukunda kandi abadukunda se bodukunda novuga ibintu birazunguruka so nka jewe ubu nari yakiriye ndabonde muntu singire wawo Emilite turashobora kumva umukobwa ashobora kuza kugusupport avuga ati je urya muntu nagenda n'umugera wa Sida jewe ndamukunda sorry ubu no kuvuga ikibazo afise uwo nkunda se ashobora kunkunda ndashobora kuba nkunda Gina wa Ginela wa Seti Ginela wa he wewe nyene peut-être hari uwundi muntu navuze wewe oya yoreka gusarisha ibyo sorry nako ndavuga nashobora kuba nkunda wewe ariko even navyo ibibazo mfise bindimo mwe musanze mubizi ndazi nta nume nga muntu atazi ikibazo mfise ariko kuba nkukunda sikunkunda ko even ibibazo mfise none bwabo ndukunda jewe yes we nawe ugomba uryoshya ibintu kweli reka gusa turi nareke kutwagira ngaje kare karakubabaza kwanza kumubabaza umuntu ubonye irya mbere nyumviriza kwanza ngwara yawe ibyo nabonye urwaye ibyo numvise urwaye je nta kibazo binteye aho urashobora kwemera nawe akakwandukiza umugero wa Sida sindaheza pardon nuko nabonye ufise umutima mwiza uri umuhungu ufise indero nziza en fait tudashaka guhonya Burundi sivyo juste babimenye ko urwaye mugera kugira yagira abandi bakobwa wandukiza ibiki nibikaba en fait abahungu benshi nta nivyo banavuga niyo mpamvu byantangaje wewe gati umuhungu ari mu bwoko bwa he yavuye sinibaza ko ari wo mu Burundi kuko rero en fait bica bihwana na je narababajwe kenshi cyane sinzi nimba wonyemerera tukaja mu rukundo je ne sais pas wow nukuri urarikocoye reka kwasama reka gutwenga bariko baragutera imitoma ry'ubuseri okay ndi umurundi ndi umuntu kandi nkunda abarundi niyo mpamvu sinare kumva yuko je nshara abantikije ntivyare kuba byiza nanje ko nikije abandi ndafupa yuko umuntu gukora ikibi umwishura ikindi ndi umuririmbyi w'Uburundi kandi benshi bakunda bose banakurikirana ntivyari ngombwa n'urwa rukundo banyira ko cyanda basubiza ikibi kuko nayo kubumboye siba ngo umbonye kuno munsi wavuze yuko ni umviriza Emirate kugira Jamaliza so ereguri ntumubabaza ariko ndiko ndavuga rero kuba nkunda ni sawa ni bo ariko fise ikibazo nanje mu mutima oya ukira ntidukeneye kumva inyishu muhane contact sivyo kugira muze kubiheza inbox
sivyo oya reka nta na kimwe nta kibazo cyose paje nimba nyanka nta kibazo biravana n'umutima wiwe gusa magenda nyumvise umenye ko ari umuntu nyene akwiyumvamo agukunda vraiment ifoto yawe peu importe ikintu wobugwaye bikini biki vraiment nta kibazo nawe ushaka kunyandukitsa ciza no kunkunda urumva urwo rukundo yemere kugwara umugera usavye tuje en couple wabukoze sister Imana iguheza gire manze ndagushimira nimuhane contact kugira bihere majo kubera mpare basi ndabinyuma sorry ngira ngo muzihane ntabona urabizi ofete urabona arashaka kuba yatinye basi je ne sais pas muga sinzi imbar gute wamutinya kuvuga nkunze imba nkunze maramaje kukwemeranira ngaha nyene kuri TV abiri okay reka tuzimye kamera kugira tubivugane inyuma sivyo gusa ni tuzimye nziza nyene sivyo binyemere kwanza abantu binye jambo mu mpanone rega oya ijambo giki gira kugukunda ari ikintu gitoyi wewe kandi ukwanga n'ikintu gitoyi rero ashobora kuba nkunda ariko sindamukunda kuko ufise ibibazo bindengeye umutima waje no mu mutwe waje cause dufise byinshi twaciyemo ubu ndiko ndababazwa cyane mu mutima waje fise ingwara imiti ya buri munsi nguma ninywera emerite ivyo ndavyumva sivyo ndavyumva nongera gukunda umunsi umviriza ngo uyu yaje bantu b'Imana reka tubiheze inyuma ya kamera sivyo ikiganiro reka umviriza reka ikiganiro tukigarukiriza hanyene sivyo utuje sivyo araza kwishura inyuma ya kamera sivyo ciao STV, every story matters.